Mwagize neza guteramana na televiziyo Isanganiro mwiriwe bakunzi ba televiziyo Isanganiro tubaramutse tubahe n'ikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abanyagihugu bakoresha ibarabara rihuza amakartier ya Nyabagere na Gihosha ni mu gisagara ca Bujumbura baridoga ko iryo barabara ritaborohereza kuva ibikorwa byo kurisanura bihagaze haraheze ukwezi bagasaba ko ivyo bikorwa byobandanya. Amasezerano yo gukotera ibibanza komine Rumonge maze ivyo bibanza bigaca bikoteshwa ukundi ku giciro gisumba kure amahera komine yinjiza agiye guhagarikwa canke asubigwemwo. Mu nama ya komine Rumonge kuri uyu wa mbere abajenama ba komine babona ko ivyo bizofasha mu kuduza ubutunzi bw'iyo komine. Ido nido bana natwe muri ano makuru ni mukanya. Amakuru yacu tuyatangurire mu gisata c'ingenzi harakwiye itegeko ryogenga igisata c'ingenzi mu Burundi. Mu ruganda rwo gusubiramwo itegeko rigenga ico gisata kuri uyu wa gatatu Jacques Bigirimana arongoye umuyobozi mukuru ajejwe igisata c'ingenzi amenyesha ko ubu ico gisata cotegerejwe kwinjiriza uburyo butari buke igihugu cha gicumbagira kubera iryo tegeko atari hari eka mbere n'ubukene bw'uburyo agahamagarira leta kugira icikoze kugira ivyo bihinduke. Jewe no babwira ko atamafaranga turiko turiza kuko nta mafaranga ashobora kwinjira ata politike igenga tourisme ihari. No kuvuga iki amafaranga uno munsi uzawumva ngo kuri Parc de la Ruvubu uzawumva ngo hari OBP nguri kwiratoza ukaza wumva ngabo muri tourisme niho bari nta wuzi ubirekuriwe uwariwe ukaza wumva ngo OBP ngo yatoja tourisme ngo yagize uko ugasanga bikora nahariye nta uca urubanza wari guca urubanza yarayo mategeko. Ejo bundi ngaha muri Musée Vivant baniganira tourisme na culture la gestion du Musée Vivant nukuvuga nta wamenye ubutozo wariwe nukuvuga ko ibiriko bira ubwo busa bw'amarundi batanga no kubwira yuko ataco twovuga samafaranga yinjira nta apport nimwe twoshobora kuvuga yaye mafaranga par rapport y'ivyari bikwiye kuri tourisme. Itegeko rihagiye muzobona neza ko bavuga bikinjira ko bazovuga bati uburyo burenganzira turabuhaye tourisme kuko mategeko niko vyanditse. Ibi bintu biriko biratozwa n'abandi batari tourisme ndabaha nk'akarorero none ko tubona ubwato ngaho ico bitare bateau de présence bwato bw'abamukerarugendo buri mu kiyaga ca Tanganyika buriko buri mwibaza ko bwinjiza ngahe muri tourisme wo tubwira gisha tourisme ahiri nagenda babwire ko atagisha tourisme ihari none atagisha tourisme ihari muraheza mukumva ko amafaranga yo kwinjira hehe aja kwande ubajije bigira tourisme ko bashaka turi dimanche turi samedi muri aroke tourisme ubushikiranganje bunaka bwari kuraba environnement au niveau y'ikiyaga ca Tanganyika mugabe ikintu citwa tourisme mu kiyaga ca Tanganyika bikarabwa na direction ya tourisme hari hiteye kuri biyiha. Rero ivyo vyose nivyo twashitse ngaha kugira ngo ejo no kuri tourisme yinjirize igihugu kujya obere yinjiriza igihugu. Rero iryo tegeko imbere yuko rihaba abanza kuba ico bita politique nationale du tourisme au Burundi. Iyo murabonye turagiye kuyiga ikica gikwirikira no kuza tuyishikiriza rero abarongoye igihugu kugira ngo bayishire mu itegeko. Amasezerano yo gukotera ibibanza komine Rumonge maze ivyo bibanza bigaca vyongera gukoteshwa ukundi ku giciro gisumba ayo komine yinjiza agiye guhagarikwa canke asubigwemwo. Nayo amasezerano yo gukotesha ibigazi vya komine Rumonge mu kiringo cy'umwaka umwe navyo bihagarikwe.
mu nama ya komine Rumonge ku muhingamo w'uyu wa mbere abajenama ba komine bizera ko ivyo bizotuma ubutunzi bw'iyo komine bwiyongera. Amasezerano ya mbere abwirizwa guhagarikwa canke agasubirwamwo n'ayabakoteye amazu komine ku mafaranga make baca baja kukotesha ku bandi amafaranga menshi cyane. Akarorero kavuzwe na kinzu ya komine yakotewe komine amafaranga atarenga 80,000 ku kwezi, uwuyikose aca nawe ayikotesha kundi amafaranga 350 ku kwezi. Bija kumenyekana ari uko hadutse amatati hagati y'abo bantu babiri. Kuri ico komine Rumonge ibwirizwa guca ihagarika amasezerano nuwo yayikoteye atemeye kuriha ayo nawe arihisha uwundi, canke naho komine igiriranira amasezerano nuwo ariha menshi nkuko vyapfunditswe n'inama ya komine Rumonge. Ayandi masezerano abwirizwa gusubira gusuzumwa nayo bavuga ko bakoteye komine amatongo y'ibigazi ku kiringo kirenga umwaka. Aho hazosuzumwa koko ayo mafaranga yinjiye mu kigega ca komine, hanyuma amasezerano asubirwemwo ku buryo ata masezerano arenze umwaka. Kukaba ko abajenama ba komine Rumonge bavuga ko bitoba biyikunda ko haba amasezerano yo gukota no gukotesha arenze umwaka, kandi amahera komine ikoresha ategekanywa ku mwaka. Iyi nkuru rero ikaba ari iya Jean Pierre Misago, ijisho n'ugutwi hamwe kandi vya radio televiziyo Isanganiro aho mu Rumonge. Ibikorwa vyo gusanura ibarabara rihuza amakartier ya Nyabagere na Gihosha mu gisagara ca Bujumbura vyarahagaze haraheze ukwezi. Abanyagihugu bakoresha iryo barabara bavuga ko bitoroha kuja mu yandi makartier y'imvura iguye, bagasaba ko ibikorwa vyo kuribandanya vyo bandanya. Ni nkuru tubaza Clovis niyo nkuru. Iryo barabara rivugwa riva ku Interekwa rigaca ku Nyabagere na Muyaga rigaserukira kuri Mosyo. Ibikorwa vyo kurisanura byarahagaze akaba heza ukwezi nkuko bivugwa n'abanyagihugu. Basigura ko imvura iguye batoroherwa kuhaca. Abanyera kubona bitabandanije tubibona nabi. Kweri barabara twari tubikeneye twabonye baje kurikora turaryohe. Mugabo kugeza ubu barahagaritse ivyondo mwirabara biratega. Abantu barabura naho baca ku mugoroba imvura yaguye, bamwe bakamurika kubera ivyondo, bamwe bakabihonyuramwo bakidoga. Turashima kubona ubushobora kujabukana umukiriya amashikana ngaha mu Gisandema ndamukoye ku matafari kubera je samye nkorera aho kwikaburimbi by'amatafari. Bw'ivyo tubonaga kweri barabara uromba nko tubona barahejeje kurikora, barahejeje mugo bahejeje gukora. Urabona imvura nko biguye aharatega amazi ivyondo bikaza, bagasaba ko ibikorwa vyo bandanya kugira biborohere iyo bagiye mu yandi makatiye. Ejo je no saba asaba yuko bokora bakatunyarukiriza kugira dushobore gushikana abantu mu Gihosha kuri Mosiyo kuri Dunamayi hose tugashobora gushikayo neza. Iyo turyohera cyane. Twabasaba no kuri bari bandanye no kuri babirabe badukorera ibarabara no kuri rihere nkuko bari bavyumviriye kurikora. Icyo dose batwabona bo heza kurikora. Ibi kubera batabikoye biraduteye ingorane rwose. Urabona nko imvura iguye, urabona hateze nk'amazi nko ngaho kiraro cyane nk'ari ya haruguru, nta kontu woza kuvyuriramo. Navyo urumva babishaye. Mugo urumva barabikuye umuntu yokoroherwa mu kurengana. Ico twosaba tuga abanyeshuri duhaca twimihingo itandukanye biga mu Gikungu, abiga mu Gihosha, abiga kuri Saint Esprit ndetse nabiga ngaho mu Gasenyi tuva ngaho muri quartier Nyabagere. Ko twosaba yuko bobandanya barikora kugira ngo bize bidufashe bitworohereze. Nibizi Audace arongoye quartier Nyabagere avuga ko iryo barabara ari nkenegwa, agashimangira asaba ko ibikorwa bibandanya. Uraba nk'abasaba kugira ngo ibikorwa bibandanye, kugira ngo imigenderanire bibandanye kuba myiza. Kira noneho iri barabara riko rirakogwa tuma tugira umunezero udasanzwe abene gihugu baronkaho baca bafise imodoka, amamoto, amakinga, bishobora kugabanya na ambutiage ya Gare du Nord. Mu bisanzwe hariho ibivu biri mu ibarabara, rero nk'abajeje intwaro turasaba ko iri barabara ryo bandanya kugira ngo abene gihugu babandanye barengana neza. Iryo barabara rikaba ryakoreshwa n'abantu batandukanye, twovuga abagenda n'amaguru, abunguruza abantu ku mapikipiki na bajaji, hatibagiwe imiduga.
Clovis niyo nkuru urakenuye mu gisata c'intwari bereye turangiza ano makuru ishirahamwe Paxem rihamagarira abarundi guhindura ingendo gipfuza ko hojaho urwego ruhurikiyemwo leta hamwe n'amashirahamwe yigenga bakorere hamwe kugira batsimbataze intwaro ibereye mu ruganda rujanye n'itunganywa ryiza ry'amafaranga leta ikoresha kuri uyu wa gatatu Faustin Ndikumana arongoye iryo shirahamwe abona ko hohinduka amategeko amwamwe kugira umuco mwikoreshwa y'amahera ya leta uboneke. Igihugu cacu cova muri ubukene bifatiye mu kumenya ingene amafaranga leta ikoresha yoja mu muco n'ingene atozwa n'ingene abene gihugu boshobora kubazwa bagashobora kugico bita participation nyene muri ivyo bintu ariko rero mu bija guhinduka twese turabizi hinduka bibiri bwa mbere amategeko uko amategeko ni ikintu gikomeye hariho n'ahantu bakora ibintu kubera amategeko atabitomura neza ni bibiri rero kuri naje mbona ko ibyo bintu toza kugufasha ngo bihinduke izo nzira zibitegeza kuzija amategeko meza guhindura imico y'abantu guhindura n'ingene abantu bumva akamaro k'amategeko abonye ko umukuru w'igihugu yafashe intumbero yuko bikeja hagaragara bikavugwa mugabo n'abandi bajemwo abakazi turacabona no guhindura ingendo bibagora ubwo bwiyuti turabe ibi nibi ingene byakoreshejwe muri kubimbaza nkande haracari akantu mengo ivyo muri leta ni bya bamwe kuco bita encadre d'interaction citoyenne izo cadre zarabayo n'ahandi ziragira akamaro nico gituma no ngaha rero twifuza yuko yojaho kugira ugukorana main dans la main hagati ya société civile leta n'izindi nzego bije mu ngiro twifuza yuko guhera no munsi iyi nama ibaye twifuza ko hatangwa umwuka mushasha y'ingene société civile na leta n'abikorera utwabo tugiye kuza turakorana mu bijanye no guteza imbere intwaro ibereye. Aniho duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye mwakoze kuba mwayakurikiye mubandanye mukurikira televiziyo Isanganiro.